Murika Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Murikira Ukuri. Ubuheruka muri Murikira Ukuri. Oya kabisa je wanarengewe uravyumva iyaba umuseruko je nari kuvyumva mugabo umurengero mwene wacu Neza cane. Mugabo ivyo jewe nta kintangaje. abantu barononekaye Uwari we wese yokora ikibi yaba umuseruko canke umurengero. Vyahavuye bigenda gute? Journaliste. Oui. Ni love ko wicaye ngaho wenyene. Je kurondera amakuru canke uje gusoroma. Bon, disons byose hamwe. Hamwe twicarana nawe niba we big narindindereye. Pureka kubesha. Kutavyumva. Urindira je kandi ata gahunda dufitaniye gasha. Oh, bayina shana kanda kubesha. Ndindiriye Alice mugabo. Bona yatevye. Gute none wewe? Bon, ujeni one love vraiment kabisa ndashima. Ndiko niruka nyene muri repetition nacerewesha. Ati wacerewe? Eh. Wewe wacererwa gute? Ndagusabye sharika kwigirisha ahubwo rindira tuganire hewe nari ndagukumbuye. Oya wapi wangu wapi vraiment mbabarire vraiment. Jewe sinkunda vraiment ibintu byo gucereza abandi. Si one love. Mr. One Love sha. Si buri chef none. Arakurindira. Ubundi chef ashika bwa nyuma. Oya. Ndabona chef ninje canje nkora amakosa. C'est amakosa? Par l'exemple quand même. Ok. Soit. Basirika ndakwibariza akantu gatoya n'ukuri sindagutevye. Juste akanya gato. Siko. Okay basimbwira. Nukwicara vuba sinicara. Mon Dieu. Nukuri kumara warugerageje kunyereka gutanyikoze. Nawe ncerewe. Okay basi. Mbireza ndakwaza. Ndakwaze big. Akantu nakurongikiye. Warakabonye. Yo, ego shaka do yawe ndudagara yayimpaye kandi merci beaucoup. Apo? Jewe narinzi ngo yoba yari bakiye kwiguha kuko narindiriye message yawe ndabura. No. Kanye. Na message nakurungikiye. C'est pas possible. Shakurabe no muri telefone yanje. Ariko ndakubaza ikibazo kimwe. Ashaka kwibaza ingene noba narishuye ko na reaction yawe. Sorry vraiment. C'est sûr que nairungitse vraiment nari connect. Hari igihe nyene bihara nyene. Sorry kabisa. Sivyo? Sorry kabisa. Okay. Nta kibazo vraiment birashika mugabo. Sorry. Okay. Nani basimbwira. Kadiyo yanje urayikunze. Ego vraiment. Ikintu cyo kuri gitari cyose nuzi ko vraiment je ndagikunda. Waouh! En tout cas, je savais qu'on a causé kuri point sensible. Ego vraiment yari one love. Ego. Gusa nyine quand même wari cyane kandi uzi. Non, ntubandanye ndagusabye. Sivyo? Ntavyo kwigora, ahubwo ça a été un plaisir pour moi. Nukuri. Ego ndavyumva mugabo. Gusa ajya makoze nyene wayamaye nanje nayimaze kugura amashaka. Oya biki nukuri ntumbarire. Ndasavye nukuri. Yo. Nakuze nawe wari wakuze ayandi. Ego wago. Mais quand même merci. Merci kuba vraiment waranyumviye. C'est vraiment très gentil. Bon. Nukuri je ndari imihari vraiment sinokubesha. Ajya narinzi ngo nagutesheje. Nanje kumbe nakubise swata. Oya nta kibazo ushaka nyine. Nta kibazo kabisa. Nta kibazo. Hakurika niruke nacerewe. Nacerewe vraiment. Mva basi big. Ngira ikindi kintu noguha ushaka. Vyama surprise ndavyihotse. Giparashitse. Begipe. Aho twakurindiriye wari hehe? Nyarutasha utubwira bazojana n'ubwato. Ariko namwe murashuhana. John. Aha mbona mwashinze amatwi. Nico gusa murindiriye. None? Erega gipe. Akamisyo kararyoha wangu. Aha ndazi umwe wese ngaha yipfuza ko yosanga arimwo. Nkajewe
mugabo rero kameme ivyo muratwe bidashoboka ko tugenda twese ntaco nyibwira jewe nyibwira ko ndimwe abandi baraza kwibariza turabiyo liste none niyo bazogenda yego ni liste oya mugabo rindira gato ndabasomera bazogenda oya rindira oya shagi pembwira none oya umvi mpaka ndavyumvire muri bose nyereka ndagusavye oya tekana condo ngira ndabasoma bazogenda teka okay basi ariko nizere ko ndimwo vema condo niyo haraba sawa reka abandi wegere ewe mwegere ndabasomera barimo arora sami ari ngo ikiyegeri no mwegere tani mutoza ni nsaku ngo mwegere ngahari sami mwegere ntaco nyarukabasha hebagera kwega amaguru nani nyaruka twiyumvira batoranijwe okay les amis merci murakoze kugamburuka hama ngira murabona ko bitokunda ko tugenda tutugira rimwe twese ntaco dusomere twumve okay murakoze abaza gusanga batarimwo ntimuze gushavura mu bitahure ntaco dusomere twumve ego oya nivyiza ko mbanza kubasigurira ko atawuzo kwisubiriza kabiri abandi bataragenda aho ni sawa aho n'ubutungana aho ni sawa kandi rero nta ntonde zo mwibanga zizobaho byose tuzobikorera ku mugaragaro okay reka rero ndabasomere amazina y'abazogenda n'abantu bashika kuri 8 kuko ari baki yego ni bake kubera na funderi arafise abantu iyo bangana uku canke barutaba byo mubimenye dusomere reka kutwicisha umuntu rero twagiye rero les amis okay uwa mbere ni jewe nyene gipe uwa kabiri ni mahurege dismas uwa gatatu kibiriti vena uwa kane vyumva uhore meranse uwa gatanu Kimamoto Jean de Dieu umviriza rero hariho na Munuri Fabrice uwindwi Durumbe Claude hamwe na Vyukusenge Blaise Pascal abo nibo bazogenda muri itu oya aho nyene jewe sindimo erega condo nababwiye ko tudashobora kugira rimwe twese kandi fundere nawe arafisa biwe none ekipe uvugishije kuri abo mwabatoye muravyiki condo nyumviriza neza ubwa mbere hoho sije nabatoye jenyine hanyuma abatagiye bazogenda hanyuma none kuvuga ngo abase ngo batagiye bazogenda hanyuma none weho kutagiye mu bazogenda hanyuma condo tekana rafa pasheri uzotangura ku rutonde ubwa mbere ko nakarenganye basha marize ibi bintu ngize nibiki urabona ingene ndi ridicule muri kano kabari ana yanje nje wanje ndagusavye imbabazi nukuri jewe sinarinze gutarandevu narimwe mu buzima hewe nukuri nari ntangwe kwibaza kutaza kwanza nayagira ndaguhebe nyene nigiye isaha yose pardon nukuri aje ndiruka namara wambabariye gashebira baswa ndakubabarira umbwiye ibintu barimo byagucereza isaha yose none basi kutashwa bayi urafata basi umve ariko nari kwicara mu kabari ngatuma icyonwa jenyene uyibona isaha ndashobora kusohoka oya nukuri wari gufa dogo tuzanye amafanta abiri ngaho sha unyaruke none kutambwira wari mu biki jewe nari nzigo wibagiye rendez-vous jewe nyine nibagira rendez-vous ya cigisha oya nukuri ivyo ntibishoboka twari mu kazi kenshi shana jya kurizi none kuri izino hagira akazi kenshi gute kandi utari ukora uyasha ujya nsa n'uhakora nyenesha urumva twari ko dutegura voyage y'ubwato turaba ko byose bikwiye abazobuherekeza n'ibindi nyine none wowe ivyo birakuraba nagira nitoyoyo n'abandi bakozi babijije reka wapi wangu
nyine turagerageza ibishoboka byose gira tubikurikiranire hafi. abo ivyo majesto ya izine numva umenga birabatoyoye. Oyasha oya natwebwe turamufasha kugira nyine ntihagire ivyononekara ngo bitume nyine abantu binubana ntubizi. Asha vyo kwinubana irusange sinzi ko bizohava bihera kwera. Afete kugera abantu bafise ibikomere ku mutima nk'ivyoroshe. Ico gituma rero tutobitererana umuntu umwe uravyumva. Savyo nivyo kabisa. Akantu gatoyi karashobora gutuma basubiranamo kubera ibikomere vyo muri kahise bitakize. Agapramuto kirumvikana. Dutegerezwa kuba maso sha kugira ntihagire ingingo zifatwa zitizwe neza wowe nuvyumva. Washa wenda kwizeye ndazi ko topermete ikintu kirenganye cankuri asha ndakwizeye vraiment. Oya vraiment nukuri nati katanciye mwo vraiment ivyo ndagerageza kuvyitondera. Hewe tuve muri izi rero tuvuge ibyacu bitewe we sava. Ndaho nyene ndi umuntu atazi ivyo arimo neza nyene. Nuri mubi kandi wowe ngawonzehe. Mwina big c'est comment? Ivyatwa na big bizimana vraiment. Mushimana yonyene. Ubu nagira muravugana basi. En fait ubu big ntakimvugisha kandi numva binteye amakenga nyene ko. Big nyene nakuvugisha. Aya. Umva yaramaze igihe yanyandikira misi yose sindamwishure. Ubu rero nta na bonjour yiwe ebana. Aya nuko none wowe nana kimwe bigeze wishuraga naye. Reka umva nyene ndamushavuriye ukuntu ubu rero sinda base yiwe yatanguye ko ntera ubwo wasinda kubesha antuka yampevye. Oya uvenda kubwire nanje uko niko abantu bahebana uravyumva. Iyo distance ntubandanye wishiraho sino uramubura neza. Ega nani ndamushavuriye shamari nakazi kawe byo gushavura abanzu ni wishinga ayo caprice yawe ndakubwiye kanyenyera arahacoke. Vuga ibintu nk'ivyo reka. Allo, oui Chuma. Allo Gipi. Oui. Uriye ko nakumva neza. Allo? Oui, tena kumva boss. Ndiko ndatamba ku kazi. None uri wenyine ko urumva umengo uri kumwe n'abantu. Wapi ndije nyene nta numwe turi kumwe. Hari ico bashaka kumbwira? Yego mugabo urashaka ko wari kuri wenyine. Nta moto numva impande yawe. Nyumva ko yarenganye ga boss. Erega ndi mwibarabara. Mugabo nta ngorane ndije nyene. Raba handi ujanye ikinde gatoyi. Aho mwibarabara abahita ni benshi baba bumva iyo turavugana. Okay, reka mve mwibarabara. Wihangane gato. Nta kibazo. Abahita nashizemo kwiye. Nukupe yewe. Ego. Urabantu adaca abantu benshi uhagarara gusa. Oya nashitse boss nashitse. Aha ni sawa nta n'umwe twumva. Nta n'ubona ho undi. Kiri gute rero gakigabo? Ni sawa? Yewe. Allo? Oui. Nizere ko wahejeje gupanga kare. Cyane gose. Osha. Asha naragwanye birakunda ko nja mu wazoherekeza ubwato. Ico carahetse. Très bien. Yego. Wenda kwemera cyane mugabo. Ubu rero. Hasigaye ko muza hari ikindi. Ego boss. Mugabo. Hari ikibazo ntabona neza ingene tuzokemura. Ikibazo nyabaki. Uwe nubuze ko byakunze kuzozana n'ubwato uwerekeje. Yego, ico cakunze nta kibazo boss. None gusa mu bwato hazoba harimo n'abandi bantu. Abandi bantu? Ego. Abo bantu ni bande? Urumva? Hazozamo abafunderi. N'abandi bo kuri izine bamwe dukorana. Aya, ivyo nta ngorane birimwo. Nagira ngo n'ibindi. None wumva tuzonyuruza ubwato gute kandi barimo? Iyo ni wumva ko ari intambamye.
si ikibazo w'umuhungu ndazi ngene nzobikemura uzokemura gute kabosi ivyo ntibikuraba wewe bidekere wowe gusa uzogerageza ubwato uhaguruke mw'ijoro bwije gusa nta kindi yego ivyo nta ngore nzobikora sawa ikindi ni ugusaba ni ukugumana itinerere warubise uturaba ubwato ntibukate ngo buce ahandi kugira ntibavyo bikema waba wavyikiye kamuhungu oya ivyo ntivyoshoboka inzira ni yayindi nyene nta kizohinduka aho ni sawa rero wewe gusa cunga siri ibindi tuzobikora ubwato bushitse ngo arazi ingene azobikemura gutega yemwe ni mu bice bizokurikira ubu nabo ni wa mwanya tubasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko ngo dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe ikiyago ca condo na toyoyo mukivuze kwiki intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Blaise Nishimwe ava muri zone Kajondi muri commune Rutovu yagize ati ikiyago ca condo na toyoyo ati ni ciza cane kuko condo n'intwari aratahuje toyoyo ko atamwongo buri sato ibidahizwe ati toyoyo natungwe n'umushahara ahembwa kanatsinda inda ndende humira injya ati kandi nkunda kurya yari igifyera gice kimumena itama Cedric umunywayo Murikira Ukuri ari mu bisoro umunanira yagize ati kiyago ca condo na toyoyo nukuri kuzuye ati kuko abantu bakwiye kumenya ko atamugwe w'abamenje uriho atahubwo ko mu mpande zose hashobora kuboneka beza n'ababi ati gutyo vyotuma ihorihori rihera mu bantu canke mu kibano Ndiho kubwaye Janine umunywayi Murikira Ukuri ari muri commune Muramvya ku musozi wa Ruhinga aho bita mu Kibande yagize ati ikiyago ca condo na toyoyo ico no kivuga ko nuko toyoyo yidoga ngo yamukiwe n'umurengero nkawe ati toyoyo nareke kuzana ivy'amacakubiri arabane n'uwamukoreye ikosa na karebara yamaze ngo icaha cagira uwagikoze ubu naho ni wa mwatu asomera intererano macije ku muhora wa WhatsApp turabona Isaac mu Ruyigi neza na neza ibutezi ku mutumba wa Rugoti yagize ati cigwa nkuye mu kiyago ca condo na toyoyo nuko bwa mbere ishigikiye condo ko mu mugwi wose dusangamwo ababi nabeza ko niwo musangiye umugwi ushobora kuguhemukira nka kibura toyoyo ko atobandanya haranira inyungu ziwe ahubwo naharanira inyungu ya izine n'iy'abanyarusange tahandi ho azohava aburiramwo n'akazi na karengo amongereza nka niyo mazituvya Claude Nshimirimana avuka mu ntara ya Cibitoke muri commune Buganda uno musaka babanga ibujumbura akaba yiga muri kaminuza y'u Burundi muri campus Rohero yagize ati ikiyago ca condo na toyoyo ni ciza cane ati kuko condo yagerageje kwereka neza toyoyo afatiye ku vyo funderi akoreye toyoyo ko ikibi gikorwa n'umuntu kidakorwa n'umugwe ati kuko toyoyo we yahora yihenda ko ikibi gikorwa n'umugwe ariko ubu arabonye ko ikibi kidakorwa n'umugwe atari ko gikorwa n'umuntu ati condo rero yamweretse neza ko we yabitahuye kuva kera ko ikibi gikorwa n'umuntu reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri niyo ubushobozi Germain ava muri commune Mutobo muri commune Vugizo mu ntara ya Makamba yagize ati ikiyago ca condo na toyoyo ni ikiyago ciza cane ati kuko kirerekana neza ko ibi bidakorwa hagati y'abadasangiye ivyiyumviro canke batari mu muryango umwe gusa ko no mu basangiye canke bari mu mugwi umwe bashobora guhemukiranira toyoyo ntiyari yiteze kwaza guhemukirwa n'uwo byita ko bari mu mugwi umwe ati nk'impanuro irimwo nuko iciza canke ikibi bikorwa n'uwari we wese hatarabwi yava canke ivyiyumviro vyiwe reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho ni wa mwanya tubasomera akabazo ku gice muje gukurikirana akabazo nakagakurikira mwumvirije ikiyago ca Mariza na Nadia mbega ibikomere vya kahise hari ingaruka bifise iyo bitatunganijwe neza n'abaserukira abandi sigura ndasubiramwo mwumvirije ikiyago ca Mariza na Nadia mbega ibikomere vya kahise hari ingaruka bifise iyo bitatunganijwe neza n'abaserukira abandi sigura akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza twandikiye kuri ya numero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawe uba wifuza kwironkera igikino Murikira Ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp twandikiye kuri numero 61 ubusa 9 tugaheza tukagushira muri uwo mugwi mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu za Facebook na SoundCloud imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'amajana 8 muri rwa rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri murakoze naho butaha
cari igikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni iminsi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru Shikiriza.